Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi b'ikiganiro warubizi. Mu kiganiro cy'uyu munsi twahisemo kubayagira kuri Patrice Emery Lumumba waharaniye intahe yo kwikukira kw'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lumumba afatikanije n'abandi bashaka kwikurako intwaro ya gikoroni barashinze umugambwe MNC Mouvement National Congolais, mu nyuma baraheza bararonka intahe yo kwikukira baharanira kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Inyuma yaho gato haciye hatunganywa amatora, ayo nayo atahukanwa n'umugambwe MNC wa Lumumba. Ico gihe acaba umushikiranganje wa mbere, nayo uwitwa Kasavubu aba umukuru w'igihugu. Mobutu Sese Seko Kukungu Bendu wa Zabanga nawe aba umunyamabanga wa leta. Ariko ubu niwe yahavuye agurisha Patrice Lumumba aricwa. Uraza kumva uko vyagenze muri iki kiganiro. Ikaze rero ni gwanyu, jewe ndi Isidore Habonimana. Reka ndabasabe rero kugira subscribe mube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu, mufyonde kandi kuri ako gakengeri kazi ruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Patrice Emery Lumumba yavutse ku igenekerezo rya 2 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1925. Avukira ahitwa Onarua ku butaka bw'ahitwa Kotako Kombe Isankuru muri leta ya Congo Belge, ariyo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubu. Lumumba yatanguye kwiga ku ishure ry'abamisiyonari b'abakatolika. Mu nyuma yarahavuye yimukira ku ishure ry'abaprotestanti ryari mu minwe y'Abasuwede. Ibyo mashure amaze kubirangiza, Patrice Lumumba yashiye aja gukora mu ishirahamwe ryacukura ubutare mu ntara ya Kivu y'Epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945. Ariko muri iryo shirahamwe ntiyahatevye, kuko yaciye aja mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Yavuye muri Kivu y'Epfo acagira ko ku mugwa mukuru Leopoldville, ariyo Kinshasa y'ubu. Aho rero yarakoze mu binyamakuru bitari bike nka L'Avenir, iki cari ikinyamakuru c'abakoroni b'Ababirigi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1954 intwaro y'Ababirigi muri ico gihugu, administration coloniale, yari irongowe n'umwami yitwa Baudouin. Yaramuhaye ikarata mu gifaransa yitwa carte d'immatriculation. Iyi yari ikarata baha umuntu yafatwa nk'ikarata y'icubahiro ku munyagihugu abukwiye. Kuri iyo ntwaro y'abazungu muri Kongo, iyo karata yari imaze kuronswa abantu batarenga amajana 2 bonyene. Birumvikana ko iyo karata yari y'icubahiro koko. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1955 Emery Lumumba ashinga ishirahamwe ryitwa APIS mu funyafunyo z'igifaransa, Association des Personnels Indigènes de la Colonie. Ryari ishirahamwe rihurikiyemo abanyakongo dukuyemwo abakoroni. Niho rero mu nyuma wanashaka Patrice Lumumba yavuye aronka akaryo ko kubonana n'umwami Baudouin. Baraheza barayaga, aramwereka neza na neza ico abanyagihugu bo muri Kongo bakeneye. Nticari kindi, yari ntahe yo kwikukira, kuko ivyumviro vy'uko Kongo cyo kwikukira nibyo vyatembera mu maraso ya Patrice Lumumba. Ico gihe wari umushikiranganje wa mbere Auguste Wise we yavuze ati, bwana Patrice, ati reka natwebwe turi mu ntumbere y'ukuraba ingene igihugu ca Kongo cotera imbere. Ati rero ivyo kwikukira banzu tubangire. Ariko Patrice Lumumba aranka, ko yavuga ati, jewe ico nipfuza nuko nobona igihugu ca Kongo kironse intahe yo kwikukira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957 Patrice Lumumba yarafunzwe ikiringo c'umwaka. Ico gihe yagirizwa kunyuruza ikete muravyo ankuriye ngo ryari rigenewe umunyaburaya. Yarahavuye rero ararekugwa, arabandanya ibikorwa vyiwe vya politike, mbere acaba umuyobozi w'ubudandaji mw'ishirahamwe ryahingura ibinyobwa. Inyuma y'umwaka vyasa nk'uko leta y'abakoroni, nkuko wa mushikiranganje wa mbere yari yavuze ati, turi mu ntumbere yo guteza imbere Kongo, vyasa rero nkuko biriko biraza buke buke, kuko inyuma yaho Lumumba arekuriwe baremeye ko hashingwa amasendika, eka n'imigambwe irashingwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958
ico gihe hariko haraba umunsi mukuru mu Bubirigi, niko rero gutumira n'abanyagihugu bo muri Kongo bamwe bamwe. Lumumba muri uwo munsi mukuru niho yaboneyeho akaryo ko kugiriranira imigenderanire myiza n'abandi bakoroni b'Ababirigi. Agarutse mu gihugu acashinga umugambwe MNC, Mouvement National Congolais, mu gisagara ci Leopoldville kwigenekerezo rya 5 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958. Ni naho yaciye aronkera akaryo ko kwitaba inama yabereye i Accra mu gihugu ca Ghana kwa Kwame Nkrumah, Conference Panafricaine d'Accra. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1959 Lumumba acakoranya Stanleyville, abandi banyagihugu bo muri Kongo bari bahurikiye mu migambwe itandukanye. Ico gihe bariko bayaga ingene boshira inguvu hamwe kugira ngo ya ntayo kwikukira barondera bayishikeko. Ivyo vyumviro vya Lumumba nubwo vyari bishigikiwe n'abatari bake, ariko mugabo intwaro y'abazungu yo ntiyamworohereje. Baciye bamufata bamucira umunyororo wo gufungwa amezi 6, aho hari mu kwezi kwa mbere igenekerezo rya 21 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Bukeye rero niho abakoroni baca batunganya inama, ico gihe mbere na Lumumba yarimwo. Niho rero bidatevye kuwa 26 uko kwezi nyene baca bamurekura. Ubwo nyene ntivyatevye Ababirigi baca batangaza ko Kongo igiye kuronka intayo kwikukira. Baronse kuwa 30 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960, ariko bavuga bati nubwo biruko tubahaye umutwe ntimujyane n'ugutwe, kukaba nkako kuko Ababirigi nibo bagumye barongoye ingabo. Inyuma yaho Congo Belge ironkeye intayo kwikukira maze ikaba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haciye rero hategurwa amatora. Mu matora ya mbere rero yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 muri Rusama kuwa 23, umugambwe wa Patrice Lumumba MNC niwo watahukanye intsinzi. Uwo bita rero Kasavubu aca umukuru w'igihugu, nayo Patrice Lumumba aba umushikiranganje wa mbere. Mobutu nawe aba umunyamabanga wa leta. Ico gihe rero Kongo imaze kuronka intayo kwikukira, mu gihe abanyagihugu bavuga bati inabasha noneho ubu tugiye kubaho mu mahoro n'umutekano, suko vyagenze. Ubwo nyene uwitwa Moise Chombe ashigikiwe n'abakoroni yaciye atangaza buno nyene ko akarere ka Katanga kikuki. Urumva neza yuko ico gihe niwe yari akarongoye. Mu bisanzwe yari ashigikiwe n'abazungu kugira ngo baronke kugene baguma bacukura ubutare bwo muri ako karere ka Katanga. Sivyo gusa n'uwitwa Karonji yaciye avuga ati nanje muri Kasai y'Epfo ntihagire uwungora, ubu nije ndahagenzura. Ibintu bica biburudubi. Patrice Lumumba arabura ico afata n'icareka. Bariko bahanahana ivyiyumviro na Kasavubu yari umukuru w'igihugu kugira ngo barabe ingene botora umuti w'izo ngorane. Umukuru w'igihugu Kasavubu na Lumumba ntibavyumvise kumwe, maze nabo nyene baca baracanamwe. Umwe ati ndagukura, uwundi ati naje ndagukura. Umwe yari umukuru w'igihugu, uwundi umushikiranganje wa mbere. Ntawari yoroshe yarimwo. Bimaze kugenda uko wararongoye igisirikare, Mobutu Sese Seko acavuga ati reka afate ibintu mu minwe. Ico gihe rero Mobutu yari yamaze kuba yikundwa kaza ku Banyamerika eka n'Ababirigi. Ivyari byo byose yashaka abazomushigikira kuko hari ikintu we yari yarateguye. Niho rero mu nyuma bidatevye Mobutu yaca kubita kudeta Kasavubu maze aca umukuru w'igihugu. Mu nyuma rero yaciye afata Patrice Lumumba aca muta mu gasho. Yamukuye mu gasho aca murungika kwa Moise Chombe mu karere ka Katanga. Mu bisanzwe yabigize nkana kuko yarazi neza ko Lumumba na Chombe bari basanzwe badacana uwaka. Yamurungitse kwigenekerezo rya 17 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961. Ubwo nyene ashitseyo hagati y'amasaha ya 3:40 na 3:43 z'ijoro acaricwa nkuko vyashizwe habona na raporo yatanzwe n'Ububirigi. Ikiziga cha Patrice Lumumba nticigeze kiboneka kugira ngo kumbure ahambanwe iteka. Bivugwa ko ikiziga ciwe catuririwe muri acide. Muri
muri no misi ya vuba kwigenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 Juliana umukobwa wa Patrice Lumumba yandikiye ikete umwami w'ababirigi amusaba kubaha ibisigarira vyase kugira ngo bihambanwe iteka. Yagize ati ndugurere kwa Mugina nsaba ko ibisigarira vya data wacu biri mu Bubirigi tubironswa kugira ngo tumushingurane iteka. Ivyo bisigarira vyugaraniwe mu ngoro y'ubutungane y'Ububirigi nkuko bishikirizwa n'umwe yagaragaye kuri televiziyo avuga ko yasigaranye amenya bibiri ya Lumumba ari nayo abiswe muri iyo ngoro. Ico kikaba mbere ari kimenyetso sindamusiga cemeza yuko data yishwe imbere yo guhohoterwa. Tumaze kumenya ivyo icizere caciye gitakara kuko hari utwigoro twari twakozwe kugira ngo tumenye ahari bisigarira vy'iwacu ariko ataco vyigeze bishikako. Kubw'umuryango abavukanyi banje na jewe nyene ni icizere ca nyuma c'umwana co guhamba umuvyeyi wiwe. Data nabo bari kumwe bapfiriye igihugu, amaraso yabo yasesekeye muri iki gihugu, nico gituma ibisigarira vyiwe bitegerezwa gutahukanwa mu gihugu c'amavuko. Ndugaye twa Mugina. Imbere yuko yitaba Imana Patrice Emery Lumumba hari amajambo menshi yagenda avuga igihe yari mu rugamba rwo kurondera intayo kwikukira kw'igihugu ca Republika ya Kongo. Akarorero akimara gutangura urugamba rwo kurondera intayo kwikukira kwa Kongo, Patrice Lumumba yavuze ati banyagihugu ba Kongo ni murindire tuzereke isi n'amakungu ico mwirabure ashoboye iyo ariko akorera mu mwidegemvyo. Muri urwo rukurikirane nyene Patrice Lumumba yaravuze kandi ati burya ahatari agateka nta bwigenge buhaba, ati kandi ahatari ubutungane nta gateka, ati vyongeye kandi ahatagira ukwikukira nta bantu bigenga bahaba.